Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nubonesha kuri yacu ari no yanyu Umuhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezweko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka niko yariko aravugwa mu gisata c'agateka kazina muntu. Aho uherereye hose rero ndaguhaye kazi mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi igihugu c'u Burundi nko ku mugabane wa Afrika ndetse no mu makungu ya kure. Umuhungu w'umwe mu bahoze bakomeye cyane mu rugamba rwa CNDD-FDD bamukuye muhiriwe bamutwara kumurasira mu ishamba. Ibi bikaba ari rumwe mu rupfu rubabaje cyane rwababaje bamwe mu bagendanye na se ku rugamba rwa CNDD-FDD. Uwo munyagihugu yagandaguwe mu buryo bubabaje cyane. Uyu akaba arafise imyaka 28 yaba muri komine Kabarore ho mu ntara ya Kayanza. Abapolisi bashitsiwe aho ku rugo hagati y'isaha 5 ndetse n'isaha 6 z'agatondo. Barinjiye mu nzu iwe baramusaka, muri nzu ntaco bakuye kiretse agasukari kari mu gasashe bakoresha mu rugo. Abapolisi rero nibwo baciye bamufata batangura kumukubita amahiri bikomeye cyane bamubaza kwerekana iyo yasize ikawa ngo yamashora mu gihugu c'u Rwanda. Bagiheza rero baciye banafata ababanyi biwe babiri. Abo nabo turaza kubagaruka ko muri ano makuru. Aba bose igipolisi caciye kibatwara muri komisariya ya Kabarore, bashikanywe imbere ya komiseri Nyeganyega yaciye ategeka abapolisi gukubita izindi nkoni wa munyagihugu. Uyu akaba ari wa muhungu tuza kugaruka ko cyane yasizwe n'umuvyeyi wiwe yagwanye cyane mu rugamba rwa CNDD-FDD. Gusa umuvyeyi wiwe akaba yarishwe bakiri ku rugamba kuko yafashwe n'abasoda bahoze mu gisirikare ca kera ex-FAB bakaja kumugandagura. Bahejeje rero kubakubita isaha 5:30 z'agatondo, abapolisi ngo baciye buriza ipikipiki wa mwana wa musirikare bamutwara ku mutumba Karama w'iyo komine, umutumba hano rubibe n'igihugu c'u Rwanda. Ngo nibwo rero baciye bamwinjiza mu ishamba benshi bita mu mapinusi, baca baramurasa amasoro mu mutwe. Ubwo nyene aba arasezeye ku bazima. Umuvyeyi wiwe nyina amuvyara yarashitse, ariko vyose vyabaye vy'ubusa gushika naho yatanze amafaranga ngo bareke kurasa umuhungu we. Gusa uyu komiseri Nyeganyega akavyanga. Mu majambo komiseri Nyeganyega kandi yagiye aravuga mu manama menshi, yagiye aragira ati abonishe sindabazi igitigiri, hano narungitswe n'umukuru w'igihugu. Ibi vyose nivyo tugiye kugaruka ko kukungene bamwe bari kwihereza ibara mu kwica abanyagihugu bitwaje ico barico, mbere bakanakangisha izina ry'umukuru w'igihugu kariwe iyo yarabarungitse mu gukora ayo mabi. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utoja ucikanwa nayo dushikiriza. Uyu mu polisi yihaye inkumbi bamwita komiseri Moyize arakaza batazira Nyeganyega. Ni izina rizwi mu makomine menshi y'u Burundi, muri Matana, Bururi, Mugamba, Kabezi, Mutambu, Mabanda, Makamba ndetse n'ahandi. Uyu Nyeganyega aho yaciye hose asiga imibabaro ikomeye mu banyagihugu: kugandagura, kuboreza igufa, kurya ibiturire, kunyaga, gutukana ndetse n'iterabwoba. Amakomine yose yaciyemwo abanyagihugu baridoze barabura gitabara. Indiri z'abarundi baramaze gupfa barashwe na Nyeganyega, ariko nta nkurikizi yigera ibaho. Aho Nyeganyega ageze hose arigamba mabi akora. Ejo haheze imbere ya buramatari na procureri ba Kayanza, komiseri Nyeganyega yarasubira ariyemera ko abanyagihugu bo muri komine Kabarore bari buzuye agahinda kubera urupfu rw'uyu Joseph Habiyaremye yishwe wa gatandatu uheze. Moyize arakaza amaze ukwezi kumwe gusa agenywe kurongora igipolisi muri komine Kabarore, ariko yamaze kugandagura umunyagihugu, abandi yarabakubise abagira intere. None uyu muntu azica abantu bangana gute kugira atebe ahanwe? Tugiye kugaruka ku rupfu rwa Joseph Habiyaremye, wa muhungu nari nababwiye. Joseph Habiyaremye yari umunywanyi w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Yavuka mu gacimbiri ka Mpungenge, umutumba Mugoyi muri komine Kabarore ho mu ntara ya Kayanza. Uyu mu buzima bwe bwa misi yose yari umwirimizi asanzwe, yoba kandi yari hafi gukwiza imyaka 30 y'amavuka. Joseph Habiyaremye yari yubatse akaba n'umuvyeyi w'abana 3 bakiri bato cyane. Kuwa gatandatu uheze igenekerezo y'umunani ukwezi kwa gatandatu y'umwaka w'2024 mu gatondo ka kare, Joseph Habiyaremye yavyuwe n'abapolisi bakora kuri position ya Centre Bukanya.
abo bapolisi bari barongowe n'umukuru mushasha w'igipolisi muri komine Kabarore komiseri Moise arakaza bataziranyeganyega. Barinjiye mu nzu barasaka inzu yose barabura ico bohakura, aho ngo bari baje kurondera ikawa bagiriza Joseph Habiyaremye ko ashora mu Rwanda. Joseph Habiyaremye yaciye asorwa hanze ahasanga uwitwa Pierre Batazira Sunzu avuga ku mutumba Ruvomo muri komine Kayanza be n'umubanyi wa Joseph yitwa Sindayigaya. Uyu Sunzu yagirijwe ko yafashwe azanye ibiro bibiri vy'ikawa itoneye aho kwa Joseph. Abapolisi barengeye kuri Joseph, Sunzu na Sindayigaya barakobita babagira intere. Bamwe mu banyagihugu baje kuraba ivyo ari vyo nabo nyene barafashwe barakobitwa. Abagabo batatu baciye burizwa amapikipiki bajanwa kuri pozisiyo y'igipolisi ya Bukanya, bageze aho barasubiriye barakubitwa. Sunzu na Sindayigaya baca binjizwa agasho. Joseph Habiyaremye we ntiyaronse amahirwe yo kwinjizwa agasho, ahubwo yurijwe ipikipiki nyeganyega amucana ku biro vya komine, hanyuma abandanya ku mutumba wa Karama uhana urubibe n'igihugu c'u Rwanda. Abapolisi bo ku kirindiro ca Karama baragize amakenga, barakeka ko uwo nyeganyega agiye kwica Joseph Habiyaremye, bashaka kumufata ngo ntabandanye. Yamara nyeganyega yaguma asemerera ngo naje kubereka iyo ashorera ikawa. Joseph Habiyaremye yajanywe mu ishamba ry'amapinusi, nyeganyega amurasa mu mutima. Joseph Habiyaremye abaracikanye. Agarutse hamwe ku kirindiro cy'igipolisi ku mutumba wa Karama, nyeganyega yabwiye baba polisi ko Joseph Habiyaremye yagombye kwiruka acaramurasa. Nyeganyega yavuye ngaho atanze itegeko ko atanumwe ari kuriwe kuja kwegeranya ikiziga ca Joseph Habiyaremye, kugeza ku mugoroba ikiziga cari ngaho atawushobora kucegera. Ejo haheze rero ikiziga ca Joseph Habiyaremye cahavuye kijanwa mu buruhukiro bwa Centre de Santé ya Rubura. Abanyagihugu baraye basabwe na buramatari wa Kayanza Colonel Remicishaye ko boja gushingura ico kiziga, ariko babanyagihugu kugeza ubu barahiye ko uwo munyagihugu adahambwa uwamwishe adahanywe. Centre de Santé Rubura ntifise icuma cyo gukanyisha canke se firigo. Ikiziga ca Joseph Habiyaremye ngo kirashobora kandi kononekara umwanya n'umwanya. Nyeganyega ati abo nishe sindabazi igitigiri, hano narungitswe n'umukuru w'igihugu. Ku mitumba yose ya komine Kabarore komiseri Moise arakaza bataziranyeganyega agenda arihaya mu manama ko yarungitswe na president Ndayishimiye kumara amanyama y'abanyagihugu b'Ikabarore. Nyeganyega yihaya ko atazi igitigiri cy'abantu amaze kugandagura, ngo vy'ukuri ntiyibeshera iyo avuze ko yamaze abantu mu nama ya buramatari Remicisha hayo. Ejo haheze nyeganyega yabwiye abatamuzi ko bamurondera ku rubuga rwa Pacifique ninahazwe n'urwa RPA canke bakarondera video y'ingene yabujije agatorwa asa gukora ikoraniro muri komine Mutambu. Nyeganyega we afata ibi vyose bamwandika ko nk'ubuhizi. Koko ngama binyeganyega akora ayatumwa na president Ndayishimiye. Ese yo bariyo mpamvu adakorwa ko ngo abazwa amabi yakoreye abanyagihugu mu makomine yose yaciyemwo. Ese ya leta mvyeyi bama bavuga yoba ariyo. Uyu se wa Joseph Habiyaremye yari umugwanya akomeye wa CNDD FDD. Eka navyo tubigaruke ko Joseph Habiyaremye yarayagandaguwe na nyeganyega, yakuze ari umwana w'imfuvyi. Umuvyeyi wiwe Nyandwi yari umugwanya akomeye cyane wa CNDD FDD. Abamuzi baramwikugura aho muri Kabarore. Nyandwi yahavuye afatwa ku rugamba rutarahera, afatwa n'abasirikare ba kera. Kuva ubwo ntawuzi iyo bagiye kumwicira, nta kiziga cabonetse. Joseph Habiyaremye yarezwe na nyina Minani Sofia. Minani Sofia yumvise umuhungu wiwe ariko arahuragurwa amahiri. Sofia yaje atazambaye, atakambira abapolisi, atanga udufaranga ngo ntibamwicire umwana. Nankeka ko yibutse ingene yapfakajwe n'igisirikare ca kera, kumbure ngo yibutse ingene yareze wenyene nka Joseph kugeza araga wenyene ka Joseph kugeza aragakuza. Agahinda karamutera. Abapolisi ngo baranse kumwumva, ahubwo birangira bagiye kugandagura umuhungu wiwe yari yaragoranywe, ariko akamugeza mu bigero. Nkuko intwaro ya Nyandwi yari yaragwaniye yibaza ko izozana impinduka, birangira kandi nayo imwica agahungu yasize nkuko ya ntwaro ya kera nawe yamugandaguye. Bamwe bati ninde kuko azotabara abarundi, ninde azoheza kano gacinyizo kazana n'intwaro z'agahotoro ziguma zikurakuranwa mu Burundi. Ninde azohana umwicanyi komiseri Moise arakaza bataziranyeganyega n'abakora nkawe bose. Ese ninde azohoza umupfasoni umupfakaza akaba n'umuvyeyi Sofia Minani.
Ibi nivyo bibazo benshi mu bafise amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu bama bibaza umunsi ku munsi. Ni mu gihe kandi ikintu cyo kwica abantu benshi bamwe bo mu nzego z'umutekano bacigamba nk'ubuhizi, mu gihe iki ari icaha gikomeye cyane Imana yankurunuka. Bamwe banavuga ko Imana ubwayo ariyo yifitiye ibihano izogenera aba bagabo. Nimwe kandi tubandanije no makuru yacu mu gihugu ca Tanzania hari impunzi z'abarundi. HCR ngiriki igerageza guhumuriza impunzi z'abarundi. Ishyirahamwe ryitaye impunzi HCR rivuga ko ritewe mu ngege n'amakuru yakwiragijwe ku binyamakuru vyo muri Tanzania na mpuzamakungu ajanye no gutahukana impunzi z'abarundi ku nguvu. Mu gihe ico gisata cawe nigihumuriza ko atawuzotahukanwa ku nguvu, abegwa n'ico kibazo bo babonamwo amanyanga. Uko buryo butamenyerewe, HCR yasohoye itangazo rirerire ivuga ko yatangajwe n'ukumva ko impunzi zabwiwe n'indongozi za Kongo ko hari intumbero kugara ikambi ya Nduta. Ikambi nini rimwe impunzi z'abarundi zirenga 63 mu mpera y'uyu mwaka. Ayo makuru yanditswe yemeza kandi ko imfashanyo yaho rihabwa impunzi zafuswe mu ntumbero ryo kunaniza impunzi mu buzima zibayemwo, gutyo izo mpunzi zihitemwo gusubira mu Burundi, kandi ko uburenganzira bwo kwitwa impunzi buzohagarikwa guhabwa impunzi z'abarundi bari muri ico gihugu. Ico gisata cawe kikaba kimenyesha ko cihutiye kubonana n'umushikiranganje wa Tanzania ajejwe ibibazo byo hagati mu gihugu kugira ngo bamubwire iyo myitwarariko. Uti twaravuganye ko ari ngombwa ko itahuka ry'impunzi riba ubushake kandi rikisunga amasezerano y'ibihugu bibiri na HCR avuga ibijanye n'ihunguka no gushaka ko impunzi z'abarundi yatewe ko mukono na Marita ya Tanzania, Uburundi ndetse na HCR. Mu biganiro hagati y'ubushikiranganje bujejwe intwaro mu gihugu muri Tanzania vyerekanwa na Tanzania ngo leta ya Tanzania yaremeje HCR ko amakambi azoguma yuguruye kandi ko atawuzotahukanwa ku nguvu. HCR yaratanze kandi umuco ku ntambuko z'ibikorwa kugira ngo ivyo gutanga ubuhungiro bihagarare. Izo namwe ngo zisaba umwanya mu ntumbero yo kwiga ibisabwa akanarabwa ko bikwiye. Ni kuri urwandiko rwa HCR rwasotse ku igenekerezo ya 22 Rusama rushimangira uti impunzi z'abarundi ziriyamira zirementanya ku bwazo ivyashikirijwe na HCR ngo ntibifashe. Ati turazi ko abo bantu ari abanyamayeri, ni gute bo kwigira ko badukingiye mu gihe ataco bigera bakora imbere amabidukorerwa yose ngaha. Amashuri yugagwa imwe ku yindi, co kimwe n'amavuriro, imirima y'ibiterwa yararanduwe, imfashanyo zirahagarara, amasoko n'amabutike vyarugawe biranasamburwa. Ivyo byose kugira ngo bategure yugarwa ry'ikambi mu mpera z'umwaka, niko vyemezwa n'abarundi bo mu kambi ya Nyarugusu. Uti twararonse urwandiko rw'ibikorwa rwa Jorotsi HCR uyu mwaka kandi urukurikirana rw'ibikorwa n'urwo ruriko rukurikizwa mu kugara amashuri n'amavuriro ngaha. Indongo zitandukanye za Tanzania zama ngaha twibutsa ko kwitwa impunzi bizoherana n'uyu mwaka w'ibihumbi 2024. None iryo tangazo rya HCR rifise intumbero yihe mu gihe idashobora kudutabara ayo magorwa turimwo ngaha. Ico kirangamisi ni kimwe mu vyashitswe ko mu nama yahuje imirwi yose yabaye muri Munyonyi umwaka uheze hagati ya HCR na Mareta ya Tanzania no Burundi. Akaba ari bumvikanye kandi ko gushira imbere itahukanwa ry'impunzi ku bushake mu Burundi nk'uko biri mu masezerano y'Arusha mu mwaka w'ibihumbi 2021. Hagati aho impunzi z'abarundi ngo zizobandanya zikingirwa n'amategeko mpuzamakungu muri Tanzania bishimangirwa na HCR bandanya ishira imbere ikanorohereza abagomba gutahuka ku bushake mu Burundi kubabigira ari vyo baba bahisemwo nk'uko bivugwa. Ni mu gihe Samia Suluhu Hassan umukuru w'igihugu ca Tanzania yemeje mu kwezi kwa mbere ko ngo twakoze ico gikorwa citeka turi kumwe n'igisata cawo nikiraba impunzi, ariko vy'ukuri ico gisata nikigifise inguvu zo gutahukana impunzi nk'uko yahora ibikora. Tuzobana tuvugana n'ico gihugu kugira ngo dutore uburyo bwiza bwo guhungura izo mpunzi, niko umukuru w'igihugu yashimangiye Dar es Salaam mu nama indongo zitandukanye mu bijanye n'umutekano yari yakoranye. Ni mu gihe rero izi mpunzi zo zivuga ko ibi n'ubundi ari ukubahenda. Ni mu gihe uburyo bwo bukoreshwa muri ico gisata ngo bwagabanutse cyane aho HCR iba nayo itakirungikira abarundi bari muri iyo kambi ibipfungurwa ndetse n'ibindi bahora bakenera umunsi ku yundi.
Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utojikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza bivanye naho baherereye kugira ngo nabo baje bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi hanze imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure no muhuza TV Imana ibahezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora.